Imana irakomeye, iragucisha mu bigumye kugira ngo ukunde ukomeze ukwemera kwawe. Nimwibuke ingene umwaka twawutanguye mu mutekano vyari vyifashe gute? Hari habariko barabaza ngo mpungira he, nzoja he? Nababwiye ngo iki? Imana ni mucungaji, Imana irarinze Burundi, Imana irarinze Burundi. Ico gihe hari abantu nabona umenga bacitse inkokora, ndababwira nti Imana irarinze. Imana kugira muyimenye, za murabona ivyo vyose batera ubwoba, muce musubira inyuma, kuko ivyanditswe mu ijambo ry'Imana ryanditswe ngo bitubere akarorero, bitubere icigwa. Aha ingabo ziri ngaha muri iki gihugu ntizigira uko zingana, ngira ngo umurundi wese acunzwe n'ingabo zirenga 1000 ngaha. Hajya umwasi araraba akaraba ku rubibe rw'Uburundi, agasanga ingabo ziruzuye, zibise ibigwanisho vyinshi bikomeye cyane, mbere no kagaha kwisa atawubifise. Akaraba ati hajya hariho haturukira abaga. Elize bari bamuzungurutse, umufasha wiwe ati karabaye, ati mwogura amaso abona ivyo mbona. Ariko hari hakagwano gatoyi Elize yagwanye, nta muntu yosubira kwihebura ari kumwe n'Imana. Yasavye Imana ati ndagusavye ubacikisha impumyi. Bacika impumyi, acaja kubabwira ati ngo ndabereke uwo murondera ntaraha. Arabajana neza, ari we barondera, arabashikana mu gisagara. Ati none gashabu naho mujahe? Imana irareka ibintu bikaba kugira ngo ukanure. Hari abantu bihebura, babona ibintu ubwo nyene bajya cavuga nti abo bari kumwe ni daimoni ntibaratahura Imana. Ingabo zacu ziri muri Somalia, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryabonye uburyo bwagabanutse, baca bavuga ngo abo tugabanya bwa mbere nabi Burundi ngiye ko ari kugira baturuhurire, kuko aritwe tumaze igihe kinini kuva mu 2007 igihugu twagishitsemo udashobora kugenda imetero 200 kuva kuri aeroport. Ingabo z'u Burundi zagenda ziraribera Magadisho. Hanyuma bavuga bati ingabo z'u Burundi rero nizo twogabanya kugira tubaruhurire. Nyarukiriza ahubwo ndabakeneye, ntinyarukiriza ndabakeneye baze gucungira igihugu. Bukeye kabiri bati dusanze tubarungitse ko bakabaye. Aha nitwakomera bashimana. Ingabo z'u Burundi basanze ubonye ikompanyi ubonye batayo, baravuga bati banza urindire ntoye, ega ndabakeneye vyihuta. Ngoya banza urindire gatoyi, nobo ntibarabampa. Kubera iki? Burya muri Somalia ingabo zacu zirasenga cyane, kuko abarundi nico ciza ko twagarutse ku Mana. Hariho igihe rero babona ingabo ziwacu arizo zitsinda, tugiye kugwana nitwe dutsinda. Bati none abarundi kubera iki batsinda? Muga kubera umwasi nawe yacashagashirwa agacaja gutera kubatereka kuboroshe, twebwe bagaca baheba. Hanyuma batavuga ngo mwe nimo dukwegera ngo mwe muguma musenga. Yego ko nta numwe atazi yuko bajya araba amashetani. Hajya ntagira uzobahenda kabisa, hajya n'amashetani ariko arakora. Twebwe kubera gisabisho tukagwana dutsinda. Bacavuga kandi mwe musenga nimwe mudukwegera. Natwe tuzosenga ijoro n'umurango. Gishika no munsi Somalia ubutegetsi bwaragiyeho, buriho burakora, mugabo baracari abo gushigikirwa. Temvuze ngo nje kuruhuka, nabo bati oya ntiharagera. Aha kujya mu gihugu ca Kongo hoho ntihagufi yanyu muravyibone. Aho nawo nibabaza bati none ko mutarafata ngo bajya nibo babi. Kubera iki? Twebwe aho duhonyoye ahonyoye Murundi
Imana iba yahahonyoye. Ngo aho muzogeze ikirenge hose nanjye nzoba ariho ndi. Uyu mugambwe CNDD-FDD muravye ubwa mbere twarakekeranya wamenga nivyikora intambwe ku ntambwe, uko iduga intambwe ija mu Mana ikwega abarundi baja mu Mana niko bigenda neza kurusha. None heraba umwaka amatora yabaye, nimumbwire ikindi gihugu muri ayumvamo. Bambwiye bati none ko Burundi tuzi muri abambere muri demokrasi bishika gute yuko umugambwe umwe wihariza intebe zose mu nama nshinga amateka nkenguza amateka inama z'abakomine kandi muri demokrasi? Nabwiye ntaganda abwira ikintu kimwe, twebwe ubwa mbere turi umwe kubera Imana, nta kajagari kaba mu minwe y'Imana. Imana yavuga iti mwese tonda ha. Erega Imana n'umwami ntibeshuzwa. Wewe urashobora kuvuga ngo urabeshuje ikakigukatisha wari gutora aho ugacutora ha. Imana washize Imana imbere. Urashobora guhiga utijezogira uko Imana nayo itoya we utora ha. Abarundi bose bacarereka makungu. Mwibuke twari ngaha nyene navuze nti twereke ikimenyetso ca mbere cerekana ko abarundi bavuye hasi kandi bavuye hasi ari umwe, turi mu nzira imwe, programme imwe. Twereke amakungu bose barumiwe. Ndabwira nti mumenye yuko mu Burundi imigambwe ni myinshi, hahiganwe imigambwe myinshi, mugabo twese tugeze ku umugambi n'umwe, ntituja gutora mu kajagari. Cyanda bakorera inkoni gwishitsi ko mu Burundi turi umuryango umwe, umukuru w'igihugu yitwa Sebarundi. None uwo Sebarundi yovuga ati mfashe iri barabara nawe ugacufata irindi, uburu wahe? Ntuze uburu wahe? Twebwe turi bamwe. Imigambwe bakugira tugira ivyiyumviro vyinshi. Hariho umugambi duhejeje kugira mushinge wawo neza. Uyu mugambi wo kugira ngo intara zigabanuke dushobore kugira imigambi y'iterambere bikunda. Uyu mwaka umugambwe CNDD-FDD urerekanye ko turiko turagenda turi kumwe twese. Ikibazo c'amoko twamaze kugisezerera, ikibazo c'intara twagisezereye, ubu turiko twiga ingere turonka indongozi z'abarundi. Ataruvuga ngo je mva hango mva hariya ngo ndobwoko buje ufise igitsina iki, oya uri kukorera abarundi. None mbwira ni igihe gisata ca leta abarundi bose badakeneye, intara zose zidakeneye. None ubaye umudeje ukavuga ngo ntegerezwa kuba mvi Burunga, uvuze ko abanyabutanyerera batagukeneye, uteza utwarira abarundi bose. Nico gituma turiko turigisha indongozi zumve yuko zitagiye ku kazi, indongozi s'abanyakazi. Tuvyumve neza. Ibi byose vyabaye kugira ngo tubone ivyiyumviro by'abarundi. Uyu mwaka watumye tubona ingene Imana yipanze ku Burundi. Nibaza ko ata Murundi azosubira kuza arakekeranya, kuko twarabonye ingene Imana yipanze ku Burundi. Twarabibonye mu bice byinshi. Ubu bumwe amadini ingene agize ubumwe. Igihe twari turi hajya kuri ETS dusozera umwaka, hari umuntu yari yavuye mu gihugu cyaziya muri bijya bihugu by'abayisilamu benshi, yarafashe amafoto acarangika iwabo ngo giki gihugu c'akarorero ngo abakirisu n'abayisilamu bicara hamwe. Iki umwaka twabonyemo byinshi. Intumwe ya Papa ikaza mu Burundi igacivuga iti singenda ntabondanye n'abayisilamu kugira yerekana akarorero. Nca ndibuka Papa Francois igihe twabonana ambwiye ati urababwira uti twese turabavukanye, ngo nous sommes tous des frères. Uburundi niko karorero.
ubu mwaka watweretse ubumwe, ubu mwaka watweretse yuko abarundi ubu twagarutse ku muzi wo kugira ngo dukingire igihugu twebwe nyene. Nimwibaze aho winjiza mu ngabo ugwaruka rudashikiriwe rukagenda rurarira kuko rutari nago rutarosa amahirwe yo kugwanira igihugu, gushikaho barabisaba bati natwebwe twigisha kugira tumenye ivyo kugwana tuze rugwanira igihugu. Ivyo bintu mwari bwegere mu vyumva. Twaciye tugira igisata aho bukera turatangura kwigisha ugwaruka, kuko no mwijambo ry'Imana bakubwira bati bazokwamaho babagwanya. Nico gituma n'ugwaruka genda musobe mu Migani kigabane ca 3 kuva ku murongo wa 1 gushika kwa 3, ati bazogumizaho abasi kugira ngo n'abazovuka n'abatamenye ivy'intambara nabo nyene babimenye. Ninde yakubwiye yuko tuzokwama turiho tagenda turerembuku ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso nimpwemu ziyerera ngaha nyene. Nico gituma muri urwo rugendo turiko turuba ku Burundi dutegerezwa kwama tugendana n'Imana ikugiriza n'abamarayika bagwanye izo mpwemu mbi zose, kuko zizokwamaho. Tugende tugendanye n'Imana, ntagiriye intambwe nimwe tuzokwigira dutambuka tutari kumwe n'Imana. Kubona Imana itwereka ivyo twokora kugira ngo inzara ihere mu gihugu, tutagure kuronka agafaranga twubake amazu meza, ibi vyose ni Imana gusa yikorera. None ko turi kuri iki kibuga c'Imana, turi muri rihanga ry'Imana, abakozi b'Imana bahejeje kubisigura neza. None mushaka uwo muzigo wikorerwe n'umukuru w'igihugu wenyene? Nanezerewe numvise ingene hariho uruhande numvise bakoma amashi n'uruhande rutakomye amashi. Hariho abashaka yuko indongozi ziba zigororotse, zitagororotse ugacu ushira ku ruhande. Nimwakomye amashi, hariyo abakomye amashi mugajya nibakomye amashi ko bace barabati ubwo ntibindaba. Hajya babuze bati nkoma amashi kandi bindaba, ndamutera intege bindaba. Chukizwa vangaho ukijijwe. Niwe ushaka ko bitakuraba vaho ukijijwe. Aho twahereye tuvuga ko utari bwavyumve, uvyononye ja ku ruhande. Bamwe bakunda guca bagira insaku. Hajya burya numvise abakomye amashi dutegereza kubahiriza uko nibo nyamwishi. None tureka abantu barenganya abantu turorera. Ivyiyumviro vya benshi vyagiye ahabona tububahirize, turerekane muze turerekana uwushipose aja ku ruhande tuzana uwundi gushikaho tuzoronka. Gushikaho tuzoronka ababona. Indongozi ni mube abantu bimbonera kure, mubone iyo muja. None wowe ushobora kurongora abantu utabona iyo uja. Igisata cyose ubu turafise imbona kazoza. Nitwa turi mu gisata c'amagara y'abantu turavuga tuti tuzoba dufise ibitaro bimeze uku, tuzoba dufise amalaboratoire ameze uku, tuzoba dufise ibi bimeze uku. Ubwo muri ko muratunganya ibikorwa mukurikiza ijya mbona kazoza cyangwa mukurikiza imbona kazoza yo mu nda wanyu. Ni waburi mu burimyi twaravuze tutumunwa wose uronka ico fungura, umupfu kuronka amahera. Wewe uri kutunganya ibintu kugira ngo koko turonye umusese karadushora. Ni wari uri mu gisata c'indero amashure uri kutunganya urondera iterambere ry'igihugu ko byose ubu vyanditse ubibona. Ari ibintu murandaba mwikosore mwese indongozi uno munsi muva hamukijijwe kuko andi ho ndabona ntibigiye koro, kuko Imana ari ibintu igira ikore kabisa. Uzosiga amaso y'abantu ay'Imana ntuzoyasiga. Uheje hari ibintu murandaba. None amakartie twiko tubaka turaba imbona kazoza. Mu gutanga amaparcelle turarabaha amazi n'amatara bizoca.
burya turaraba yuko quartier ibamwo imiryango 5,000 ikeneye ishure rinini cyane. Haraho murabona musigaze kibaza ngo hatuzohubaka ishure, ngo tuzohubaka ibitaro, ngo abana bazokenera gukina. Haraho murasigaza ahubwo nari harasigaye mwarahamaze abakora mu gisata kijanye n'amatongo. Kora kumbona kazoza we nizoja uti quartier ishuri rizoja majahe. Rana nk'iyi quartier ngaho inyuma ingene ari nziza. Ni murabe ntuze bijya bitsinga bihari. Ni murabe ujya muntu wovuga ko abona imbona kazoza kubera iki yacashiramo centrale nk'ijya kandi abona wenyene ari we yatanze n'ikibazo cyo kubakamwo kubera ntabona imbona kazoza. Hamwene bajya rero ingingo ziriko zirafatwa ukazubona avuga ati we ntugifise imbona kazoza ntutubone iyo tujana ntuzuhiga imange. Oya hariho umurongo ngaho umuyaga nkubugiyeho ubunyene vuba ujya w'imishwarara y'inzu ugiyeho hirya yejo barigeze bavyumviye. Ubujejwe amatara burya yari yumviriye ati mbega nzotanga amatara gute. Korera kumbona kazoza mwese imbona kazoza birahari turavuga ingene ibintu bizoba bimeze. Aha ni habuze aho muri ko buvuga ngo baka hazoci barabara. Tukorere kumbona kazoza dukanure. Kandi rero kugira ukanure bisaba gusengaga. Wowe bibona gute udasenga? Uri kurasenga vuga uti Mana ndagusavye ibi bintu utumye bashira ha ntabara nze ndahave nerekanye ico nerekana. Hari igihe mu bisanzwe ku munsi wari kuvuga uti uno munsi nkoziki kijanye n'imbona kazoza kuko kazogikorejo ico wakoze ejo uzogikora ryari naco. Ico ukora cyose kora ubona imbona kazoza. Ariko ivyo rero ndababwire hajya naho nka digitalization nizoba hana hajya ndazi ko nka digitalization ngo kugira mwinyegeze murahumba izoba tugucunga wagiye kuri mendevre tuvuga ejo wakoze iki zero tuviremo. Ntihabuze abatanguye kujugumira none jo nk'ubuyoze jo nomwereka ko ndiko mpanga iki. Oya kugira mubabone mu mutwe kugira mubabone reka ndabivuga nyene abarongowe ariho bari abatwagwa ariho bari kugira ngo bumve ko ivyo barira ndavyumva kandi bishikira. Hariho tuntu tumwe nza ndabona ko tumara amaza ni byinshi no bivuga ubwo no bimara. Mugabo nagira ndababwire ugiye ku kazi ubu nyene genda urabo tuno munsi nkora iki ukakibona icyo ugiye gukora. Makurindira umukuru w'igihugu nabanza mbwira icyo nkora ndicaye ndarindiriye mpakazi uri kuri mendevre wicaye hajya kuri gare dinoro na hariya kumutakura uri kuri mendevre. Ivyo vya mendevre rero genda yo wicareyo ubisa abakozi bakore kandi tuzokwikoreraga. Tuzokora. Imana yaramaze kuduha intumbero ntishobora gusubira inyuma. Yaramaze kutwereka iyo tuja iratwereka inzira. Abadashaka mbega hari numwe adashaka ubu uno murimyi no gukorera kumbona kazoza wiriwe wicaye kwirigara nturi mu mbona kazoza. Nico twavuze yuko naho nyene daimoni yo kuba yagufashe duca tukwereka inzira iriyo twakujana mu murima wa komine ukirigura urima hanyuma gataha ugiye kabiri ntuzogaruka kwirigara. Mwe muvyumva mwari muzi ko birabimwe nta numwe atari ndongozi ngaha mwese Imana yabaremye ikivuga iti muri mwese ababwiriza kuri iyi si nta numwe Imana yaremye atari umubwiriza kuko ikirema yavuze ngo tumuhe isi nibiriko abigabe none we wahurura hagaba umunsi no gusagura impande y'irigara none rero ko Imana igoma iziratwugurura amaso kwiziratwugurura amaso tuzobona kandi turi mu kwezi kwa mbere. Nico gituma abipfuriza nti uwo mwaka wabera umwaka wo gukanura amadayimoni yose tuyirukane. Amadayimoni y'ubunebwe, amadayimoni y'ubusambanyi, amadayimoni yo kwiba, amadayimoni yo kurya ibiturire, ayo yose kwizina rya Yesu tuyirukane. Atuvireho
kuko n'amadayimoni abo tugwana saba inyama n'amaraso badutera ubukene kugira ngo twidodombere Imana kandi ariko twase gukora ivy'Imana yadutumye. Tubimenye tutari kumwe n'Imana ntaho tuzoshika. Ariko rero Imana yaratwiyeretse turi kumwe n'Imana. Turi kumwe n'Imana. Tugendana na Yesu nta na kimwe tuzokena. Mukama niwe mwongere waje ntaco nzokena. Umukama niwe mwongere